Taura iki kintu tuko turavuga mu meilleur ami si abantu bose ushobora kwisanzura kwari arashobora kuba musheri wa nta mugenzi wawe none niyo ndakubaza objectif yo kundana niye iyo uri muri relationship kamara kwamaze kuja muri relation hari ibintu utemerewe gukora ego gukunda asagaje hari ibintu utemerewe gukora ikibanza iki urabumva fonction yanje fonction yanje ni ukugufasha kukonseya nk'umu meilleur ami wawe wewe ari ikintu kurahisha ego memo mugenzi reka nina papa na mama na babesto bagira urazi mpamvu nakivuze nina buriya kugira navuze turabana turagira ibigumbaguma kandi umuntu wese yishimiye umuntu amuba hafi kandi bien sûr que la distance compte. Coucou le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est Nina Merveille. Muri Yaganawe TV, muri kiganiro cyanyu Friday Now. Tous les vendredis après-midi, nkaba mukibona cyama kibashikira kandi nabandi kumwe na Alain turamutse. Salut la famille, nibazi ko muguwe neza cyane aho muherereye. Impande zose zine z'isi muri mu nibazi komeze neza twagarutse encore ni cya kiganiro cyanyu nyene kuri Yaganawe TV ni Friday Noon ikiganiro twama tubaha ibintu bimeze neza ama content aryoshye cyane kandi turabona ukuntu mwama mudushikira cyane. Entre temps rero muri kiganiro giheze vendredi passé il y a des gens bantangaje cyane gose mu commentaire ariko pardon pourquoi vous parlez de moi seulement ni quoi je n'avoue ibintu bitaho cyane. Il y a quelqu'un yavuze ngo wowe rero nina ngo nguzona sérieux c'est vrai bya commentaire nawe kunze cyane ndakeneye commentaire ujya muntu nawe kuvyo tugiye kuvuga no munsi twumvisha za kubivugako so no munsi tuvuge content iraho bon je sais pourquoi ngoma ndayizane are uravuga ko ikintu ni content y'aba besto. Bon aba besto n'aba meilleur ami so umuntu kuramurikira urafise mu besto urafise na n'umusheri wawe so ariko usanga ufise abantu babiri afise mu besto urafise n'umusheri wawe ushobora gusanga umusheri wawe atari umu meilleur ami wawe ko mu besto no mu meilleur ami ico rero ivyo bintu birakunda gutera ikibazo ugasanga ufise umusheri no mu besto umusheri wawe ntazokwemera yuko uvugana no mu besto kanini kandi ari mu meilleur ami mutegeza kuvugana c'est sûr. Abakipe rero benshi cyane bafite ingorane kundabuko bandanya aba besto je ndabishigikiye yuko hobaho aba meilleur ami kuko umuntu kwisanzura ku muntu n'ikindi kintu ariko usanga ufite umusheri utinya utisanzura ko dimwa birashika ariko ka ufise nk'undi muntu bon ndikeka nivugire kwandi umukobwa gusanga umukobwa ndafise umusheri ajya no besto donc mu meilleur ami ndamubwira byose ku musheri wanje nibyo bimwe ntamubwira abahungu rero uwo mu besto n'umusheri wanje ntibashobora kumvikana ariko jewe tuse kwa ndashigikira yuko abantu babiri bari gutegereza kugira hormone nina urasikene kimwe vraiment sinza kubesha kanza kubwira vraiment ni ibintu bibaho nibwo buzima turimo nibwo buzima buhari ijambo besto ni jambo vraiment riremereye cyane donc best friend umugenzi ni jambo vraiment kandi umumerami n'umuntu vraiment wagaciro mu buzima bw'umuntu uremera yuko basi ushobora kugira umusheri wawe ataramumenye hano wow cyo navyo nemera kubera iki nina si umuntu amaze kuba umusheri wawe cyangwa mu fiance cy'umukope wawe directement amaze kwera umumerami niwo muntu kwiye kumva ubwa mbere kusha abandi niyo muntu eko ndavyumva nk'udufate Alain je ngiye gukundana n'umuntu ava ko nkundana n'uwo muntu nari mfise uwo mu besto wanje nzoca ndamuheba kubera ndose umusheri no buriya problème abantu dufise canke problème hari mino misi iyo uri muri relationship
akamaro kamaze kuja muri relation hari ibintu utemerewe gukora ego gukunda sagasho hari ibintu utemerewe gukora hariho ahantu utemerewe kugeza none ndakubaze isi mu bibayemo muri babiri mwe nyene no nakubwiye ko umugenzi c'est bon mugabo hariho ubugenzi twitwa n'umunsi two twitanga ububesto ubugenzi butari bwo Nina je ndemeza neza yuko ware ego ndavyumva ari umusheri wawe yategeza kuronka ego ico kibanza wakimuhaye ariko umubesto nawe taura iki kintu tuko turavuga mu meilleur hano si abantu bose ushobora kwisanzura ko ari arashobora kuba umusheri wa nta mugenzi wawe none nina ndakubaza objectif yo kundana niye bivana n'umuntu hari abantu babirimwo no wewe donc ano jour kuri wewe fatu no musi fatu je ndagiye muri relation objectif ofise ni sio kushika hano ko ndakuze je Mathieu ouais alors n'undi muntu c'est kubera iki ni uwo muntu mwashika aho hantu kutashaka kwatobora ni mwashika uwo muntu parce que muzokubakana hazogera ko mubakana utamwisanzura ko uzoshobora kubona n'umuntu muzi mutisanzura nako none basi nta muntu ushobora kutisanzura ko abashewe bose warabisanzura cewe bien sûr barabamenye hame wawe uri sio ko atawundi muntu w'umukobwa yari mu meilleur plus que umusheri non plus que tumaze gufata iyo engagement twatuti turi muri relation nimba nari mfite abagenzi urukundo nkuko wabivuze sagasho nimba ndi mu rukundo je suis libre yo kuvugana n'abandi bantu c'est pas ça ouais c'est bon kandi si kuvuga ngo abantu twari tuvugana kera guca ndabaye bangu kubera ngo buja mu buzima bwanje hari gihe uwo aje urabona uwo nari mfise kera uwo mu best wanje twari dufitaniye ubwe si ashobora kuba n'umwami d'enfance muzinanye kuva mu buto bwanyu mu bana hafi ego kumbwira yuko uwo muntu rero amakorasiyo cahera ngo kubera mama wanje ngiye mu rukundo ça je pense pas relation zose ziba zifise ikintu zishingiyeko nimba ari mu meilleur ami wanje nimba ari wa muntu mbwira ikibazo akamfasha kugikemura canke akampa impanuro kanaka sivyo ngo uri umusheri wanje utoshobora kuba sivyo uwo muntu atogwina mpamvu uwo musheri atogwina hari abantu bafise imigambi irashe muri bo biyumvira kugera kure ça c'est pas ça ibyo birabaho uravyemera none nzoza kukubaza wewe aho kumbwira gutera umbwira ibije imbere utera umbwira ibije inyuma mfise umuntu ashobora kubimbwira neza ego abantu bakunda kuvuga cyane abakobwa basokana n'abahungu benshi bakunda kuvuga ngo barakompletana umwe avaho hazo undi icabuze kwa naka agitora kwa naka kandi c'est ça la vie rimwe ndagerageza kubatahura niko bimeze Nina wansuhetse kuvuga cyenda gucire oya banzu nindire mize kuvuga korasi zose ziba zifise ico mwamuhuriye ko niko nako ndabivuga bisaba yuko muba muri libre mwese yo kuvuga ico mumwe yumva ku wundi arashobora kuba ego umwe muri babiri ariho sentiment afitiye uwundi akunda uwundi sindavyanse ivyo birashika sivyo uko mwabanye n'umuntu wowe nkaje ngishinga mvuga ngo wewe uri mu besto kumbe urankunda bya vrai ushaka kutuja muri relation atanguraza bandanya c'est pas ça ariko ico shaka ni communication iri direct ushobora kumbwira ico ressenta muri wewe kuburyo jewe muri jewe ashobora kuvuga ati kumega bino bintu biko bifata iyindi ntumbero ati ndabihebe canke sindabihebe ndashobora kuguma nemeza wa sheri wanje ngo burya rero ara c'est mon meilleur ami gusa ariko ugasanga wari ikintu uhishije inyuma ariko wakimbiye ndashobora kumenya ko ndakwitwara Nina ndashobora kubaza ikibazo kimwe kubera iki ubu best buba mu bantu bafite sex oppose ubu best ça arrive none ni kuko bushobora kuba non na 9,9% sex oppose bon ça arrive nibisika none we ntugira umumefu mugenzi wawe aguhanura akagukonseye none ntamwisanzura ko nk'isantale est-ce que je sinogira umubro nkavuga ati ndafise umuji wanje ampanura akabinyine kankonseye nkavuga ati ndi ku murongo ivyo kunda ego birashika sinda kubera kataba umubest wanje
sindavyanse ko bishika birashika ariko mutahure tuko tuvuga ko bahungu n'abakobwa hitwoniya yuko on se pose que nje nawe turi mu relation kubera ko ubwiye mu best w'umuhungu utogira mu best w'umukobwa kubera ko je ngira mu best w'umukobwa ntogira mu best w'umuhungu let's best friend none uraza aho twahuriye none ego nanje nakuba mubo mwahuye mu buzima bwawe niwo nacaguyemo none nari yari obligatoire yuko nza gucagura umukobwa reka sifatire kuri wewe gusa reka mfatire doko mu buzima tubayemo ngaha mu kibano hose bose bafite aba besto sex oppose si ya certes ucumpaririza none nino umbwiza ukuri ico kintu ubwo bugenzi buba utoshobora kugirana n'umuntu musangiye jaho donc sinzi ko abahungu dushobora twumvira abakobwa cyane hama namwe abakobwa mukumvira abahungu cyane nina reka ndagusigurire rero problem iri mu iryo jambo besto nakagwi k'abantu babiri bishira hamwe dufati ni group y'abantu babiri bafite sex oppose baba bashaka gukora ivy'iwabo mwibanga binyegeje inyuma y'iryo zina bien sûr ivyo nivyo je ntakunda ivyo bintu vyo kugeneraliza abantu ngo bashaka gukora ibintu mwibanga ivyo bintu ntavyo nasiguwe harabavuga ntavyo nasiguwe ndakoretse basubisiguwe nina nico nabwiye nakagwi k'abantu babiri baba bashaka kwinyegeza inyuma y'iryo zina besto ivy'inyuma y'iryo zina reka tubishire ku mugaragaro tubishire kuri screen reka tubishire kuri ekran z'abantu babibone bavyumve si wajanye ya content la famille ijambo besto ni jambo rikomeye cyane ubu besto dufise uno munsi ubu besto bwahinduye isura nina kuranyumva uvuga nk'ubizi nina ndabizi ko ushaka kumpaririza kuko no ntacu ntiduharira reka dusigura hari umuntu yambwiye muri commentaire ngo ndaharira cyane ntashaka kuri confidence y'ivyo wawe nta nakimwe rega ushaka kuri wifitiye confidence mu byo urimo sivyo rero no munsi reka dusigurira rirenje nawe mugabo no munsi tukadusigurira nawe dusigurira abakunzi bayaga nawe bumve iri jambo besto inguvu rifise n'ingene iryo jambo besto barihinduye bakariha izindi nguvu koma nina ubu besto ibwiza kandi ubwira umugenzi ni vyiza kuko kugira umuntu akwitwararika canke umuntu wumva ko ushaka kwisansurako ni vyiza mugabo ikibabaje nuko umuntu agira umu besto mu gihe ari muri relation sindabona abantu bari single bafise aba besto ya sinzi impamvu kuri wowe bisigura ikirere nashaka takubwire uko jewe mbibona siko ndavyibaza ndabibona je na mu besto mfise je ndafise mu besto c'est bon nta mu besto nta no mu mfise jare sinzi gande kugira mu besto ko ntari en couple nzobiraba na en couple ko nshobora kuronka mu besto donc ni jare uja muri relation wizeye kuzobabara Romf uja muri relation wizeye yuko indira uja muri relation wizeye ko hari ingorane uzogira ukeneye umuntu donc plan B uri kuravyumva a plan B shirwa kubabaza ninda jaho guhoza uruhukira kwa besto mugashwana urukira kwa besto kandi aba besto bamari puru nawe ivyi wawe nta munsi baba contre baraguhanura bakagufasha gukora raison umviriza si washwanye mu make cy'umu mefu wawe ugiye kwa besto wawe akumvise akwereka yuko nyene umuntu muri kumwe ari we yadekonye kandi ushaka gushika ari wa dekonye aba besto uri kuvuga aba besto atari ndindira ndiko mvuga bo mbona sinze gushaka gusanga ndabibona nabi washaka kutubwira ingene bimeze je kubera afise mu besto reka ndabibabwira ingene bimeze ufite umubesto ni umumeilleur ami kandi niko nabikubwiye bisaba communication sinaze yuko ibyo uvuga hari abantu bakunda kuvuga ngo none ngo nigiki ngo mwokorana n'umusheri wawe mutokorana n'umubesto wawe kuko bien sûr umubesto wawe nimba ashatse yuko musohoka murasohoka donc muratemberanira ibyo c'est normal
peut-être ntuzi aho mwahuriye sibyo sawa hari aho byavuye hari ahantu kanaka byavuye so bisigura rero yuko ego sinanse barakunda kuvuga ngo abantu babiri hagati y'umukobwa n'umuhungu nta bugenzi bushobora kuhaba ariko ico nico nanka nyene burahaba ariko mugihe muvyitwayemo neza ako kanda gasubiyemo ngiye muvyitwayemo neza kuko hariho nk'ibibanza mushobora kwevita hariho ibintu byinshi mushobora kwevita muri iyo relation wanyu kugira ngo ntimusange bakwegeye mu bindi kuko jewe nawe turi ngaha ndabizi yuko tu n'es pas mon frère n'aba frère basigaye biba bon uravyumva nyene nawe yuko hari ahantu ivyo kubivuga ni kumeze canke nugira ukarume la publique. Oh non, c'est comme je suis, mon Dieu. Ndi so yiwanje, sivyo? Kandi zahara n'abantu bameze nk'uko nyine. None abandi ba best tuzi ko batameze uko. Meze gute? Bwa bundi rero urabazi warigeze kugira umubesto igihe cyose nabaye muri relation. Donc umugirlfriend wanje wese yaba ari prioritaire n'abafise aho ngeza ku bandi bagenzi kuko umugirlfriend wanje ashobora kumanura sivyo kandi n'umugenzi w'umukobwa umuwowe isi umubesto ashobora kumanura hariho batageza ariko problème no musi aba besto uno musi yobegwa umubesto n'umukunzi w'umuntu ahubwo aba besto nimusanga bakunzwe cyane. Imagine wi mu mwanya umukunzi wawe sivyo ukawa besto waba witwaye nabi besto y'ibyo tubona afise ikibanza egani na bya besto sinavyanze kuko abafise agaciro kanini ya mu buzima arinda aba besto adafise agaciro ku buzima bwawe bra hama umukunzi nawe yabara razinina maintenant mperutse kumva inkuru imwe kandi ndayibwirwa n'umuntu n'umujama wanje yagiye kudatinga mu mefu arambwira ati no ntituje muri relation ko twoja muri relation shobora gutakaza nkakubura burundu donc toshobora gushwana reka twibera abagenzi kugira sinze nkubure burundu ça veut dire que aba besto uza gusanga abantu bakundanye cyane bakundanye urumva kurusa abasheri urumva kuko muri aba besto ko ati umubesto sinzo mutakaza wewe uraje mu dating aravuga ati okay pas problème reka tuje muri relation mugabo wewe aba ibyuno muzi abayiteze ko ejo mushwana kandi mushwanye ngo muca mwangana niyo ni problème abantu benshi aba ex ntibavugana ariko bivyari byiza kubera umuntu mushaka kuba mwarakundanye n'umuntu gashobora kugaruka reka haci rukundo ntihaca urwango kandi mushaka kuba hari byinshi mushaka kuba muzinanyemo yego relation y'urukundo ishobora guhagarara mugabo l'amitié yari kwiye kubandanya rero benshi bibaza ngo yanka avuga ati no uyu muntu nkemera ko dukundana uziko nina hariho umuhungu hari n'ikimereka ko kandi acumvise vuba ngo burya no besto munaza go propose ko nshaka kuba besto Pisi ikindi araza kadete avuga ati tushaka kuba besto oya ni babahungu usanga batangura kugenza no ushaka kuba bagenza abazi ko ufise boyfriend cyangwa ufise girlfriend sinzi ko abona n'abakobwa bashaka kudatinga ku besto urumva abazi kuri muri relation dujale mwara bagenzi soit relation kwa igiyemo bibona iki niki akaza ko kagupropose ko mushaka kuba aba besto buriya abagukunda ariko yankaye ko muzoshwana ico rero uwo besto vraiment none speciality iri mu besto nubwo bugenzi ko ndavuga nubuwe nibaze ko yo sense baba barayihinduye bakayiha ibindi bintu ivyo ndavyumviye ni wawe nibaze ko yo sense bayihinduye kuko genre ikintu twise meilleur ami nuvuga yuko kugira witwe uwo mu besto hari amakondisho yo kwije sivyo sino kwitwa meilleur ami ata kindi kintu duhuriye ceko cakamaro ubu uri mu meilleur ami gute uri umugenzi gute iyi generation no musi turiko tubona bicaje rero aba besto nta nuko bafuha abasheri rero agufuhira kubure
abasheri rero umvise ega ari abantu batandukana kubera aba besto we je na jewe vraiment c'est la vérité hari abantu batandukana si ufise nyimba twakundanye mu besto mufise muhebe non umu besto arafise hageza nani ndafise hongeza Charminga sinoheba umugenzi wanje ngo ni kubera ngo ngiye mu rukundo ijambo ry'Imana bivuga ngiye muri korasi ngo ijambo ry'Imana bako umuntu azoheba se na nyina akaza kubona n'uwo akunda karamata yego ndabyo mwe mugenzi reka nina reka papa na mama n'aba besto bagira cyaye biri mu bajene urumva problème za uramaze kumva mu mama afise mu besto cyaye mu bajene gusa nakubwiye nakagwi k'abantu babiri biyegeranya kugira binyegeze inyuma y'iryo zina anytime mubaye kumwe bagena aba besto ubu nyene biragaragara kandi ibintu bibona aba besto rero nabasohokanye bacinga muri centre ville bafatanya uku kameme bararyoshe ku buryo udashobora ku difference est-ce que naka asohokana entre ya naka na naka basohokana na bisanzwe abagenzi nina reka je ndabivuge basi ndavyerure nagerageje kumviriza kuri kurabivuga hari ibintu kurahisha nina maintenant aba besto buno munsi kanda kuba impamvu ijambo besto ndajyanka Jeffs no girlfriend nkumva ngo afite mu besto swati no mbwira ati urashobora kwandana na besto wawe cyangwa je tukahagarika cyangwa na je cyo gitu muri single abakobwa bose turafite aba besto ego bandana bo mwibanga ndiko gushaka gusanga mufite n'abandi bashira mu ibanga reka naca nina uno munsi umu besto marashwana ntazibanza komana amahembe no umu girlfriend cyangwa boyfriend wawe murashobora gushwana kandi vraiment nakwe ntazibanza komana amahembe kandi nta mongo bisato ibidahiyizwe mushobora gupfakana gatonya mudashwanye ngo muhebane toko muratonganye mutashe mutababareraniye utashavuye atashe n'abashavuye sivyo hantu hambere bafungira ifire kwa besto iso mu meilleur ami bawe écoute no mu meilleur ami umviriza nindira nkinda gusigurira ategereza kukuba ni ikindi gihe ngana gusigurira niba babe hafi ntacu bagerageze jewe tuzogendana besto azobarashaka ku ruhande nina ndagusigurira kandi uze kumviriza umvise akantu gato kandi karakonta nina umuntu mwashwanye ninda basubiza hamwe simebwe rwanyu manza kurekura mutima yanyu best azagufasha iki wowe nyimba mwashwanye n'umushire wawe utararekura mu mutima wawe oya besto arashaka kuguhanura ati nyimba byagenze uko urashaka kubitwara araza ngo igice nase nacuze ndashumva yuko ifire ya mbere aza kwifatira kwa besto ko aza kumubwira ko numumeyo hani wiwe ivyo birumvikana araza kumubwira byose nyine byagenze rero fonction ya besto acaza kubwira nyambaza kubwira wowe muhungu ari mu dufate jewe ndi mu besto wawe wambwiye ikibazo ingene byagenze n'umusheri wawe shambwiye ati rero ari kugira ngende neza kirukuno kugira iyo relation yanyu muswe muri yehepa ikibanza urabumva fonction yanje ni kugufasha kukonseya nk'umumeyer hami wawe wewe ari ikintu kurahisha eka niye nabwiye ko akagwi k'abantu nina maintenant uno munsi umuntu agira boyfriend cyangwa girlfriend wiwe ashwanye acija kwa besto agiye kumukonseya sivyo barahozanya ku buryo bishika meme mu guhozanya bararyamana indira nico rero nico kintu cyafisha ibintu byose shuko nico nagenda kubwira nibaza yuko ata ibintu byose umusheri n'umusheri bakora no mu besto bashobora kubikora n'umusheri wundi mu indira nakubwiye ko umusheri cyangwa umubesto none ategeza kugirana limit atagerako sivyo nina gute ushaka kumbwira uri girlfriend wanje egufise mu besto ukirirwa biwiwe watetse wakoze amasuku wagize gute waryamyeyo en plus sex oppose mwari muri kumwe mwagize gute rindira na kimwe nina no musura bikora ejo ukabikora turabana ijya gatatu hazovamo ikindi kintu kandi ico kintu nicatangura ni mu mutwe bien sûr turabana nivyatangura ukazobona umumeyerami umuntu batanguye kuryamana jusqu'à l'infini niba bandi imwe nakubwira batinya kuburana nahazoba mariye azoguma ajayo
uri kumva reko byumva rero icyo nabwira problème ntayuzi aba besto ni mubagire meme nibagire limite aha kiraho nyene ikibazo cawe caraho nyene barakusigurira ngo ba besto ngo no entre mu besto je pense que ufise mu besto ufise ninuze hari ikintu wotinya kubwira sheri wawe ukagibwira mu besto ne nk'ubu dufate werega abantu bakundana n'abantu batinya genre nk'ubu dufate jewe mutinya gute ndaguhe exemple jewe ndi ngaha rero ndaruse umusheri mu diaspora sinzi nyine tukuye n'umusheri mu diaspora peut-être bambranchije mu diaspora ari hanze sivyo deja aho ntitura bon nubwo tumaze kubonana peut-être yaraje muri sama turabonana rimwe kabiri nta bintu bumva byinshi nta bintu byinshi bihari ntanzi mu buzima busanzwe ariko hari undi muntu quand même rero wo mu besto uravyumva acamubera mu kibanza ntamubera mu kibanza mu bintu byose ariko mu besto wawe ni wowe wundi aza kugukonseya ni wowe wundi peut-être akuri hafi ngaha hafi hari umudeo hari umukobwa byahavuye byanze no kandi vraiment ego bon ndashaka kuvuga ko birimo ingorane by'aba besto kubera afise umushe mu diaspora bon yagiye ariko bari bamaranye igihe kinini hewe rega haciye igihe ngo jengo wapi ngo ntibyokunda ngo fuke ngo ego mu besto byashidutse besto nawe yabaye umusheri wiwe urazi mpamvu nakivuze nina burya kugira navuze turabana turagira ibigumbaguma kandi umuntu wese yishimira umuntu amuba hafi kandi bien sûr que umuntu wese yamayifu arishimira umuntu amuba hafi si ufise umuntu akuba hafi mu bibazo iki nina emotions zashaka kuduga ukisanga uwo muntu wamukunze kandi wewe wamukunze kandi gukunda umuntu sikosa n'icyatumye umukunda niryo kosa niki yarakwihaye nawe uramwiha maintenant amakouple mese yakaratandukana kubera ababesto barakajija vraiment rega problème ntiri kuri donc wowe wagiye ngo mu ababesto nawe ujya mu besto aza kuza kuba mu besto afise uri muri relation abizi nawe yarakwigira limite avuga ati uyu muntu dafise ongeza afise boyfriend cyo girlfriend wewe nukuri none nina ku bavyeyi bacu ntabameyami bagiye bari bafise ariko ntivyari uno munsi bifise umuvuduko bifise umuvuduko amakouple mese aratandukana kubera iki kubera ababesto ni ariko nitwobita kuri iyo ntuzeya ariko nibaza yuko ambiance yoyo irahari no kuri abo no sematara araba besto ikintu c'umuhungu n'umukobwa kubera ambiance turimo muri ibi bihe biragoye cyane navuga ibiprovoka abantu ni benshi ibiprovoka rero byabaye byinshi kurusha rero nico gituma twe kuzirinda aba besto boboneka ariko bakagira aho bageza bakagira limite ko umuntu arinza mu meilleur ami wawe nuko aba ari byinshi mwaca canke hari byinshi wamubonyemo rega ni nanuzi kibazo ijambo besto bari haye nguvu rita ego vraiment meilleur ami n'umuntu afise vraiment agaciro mu buzima bwa ariko bari haye iyindi nguvu akandi kantu kubera iki maintenant hari umuntu umushoka muri relation wambwira si c'est besto nyimba ariko apetwa tukira mu ijoro ndahikira na besto nyimba ndanifise umuntu ngene gusohoka dusohokana ndafise besto ugasanga ntagiha agaciro umwe bakundanye byo bon ni point B kuburyo ni plan B voilà niyagira urakivuze neza ni plan B kandi plan B apana iri kure mukindi avuga ngo mu ntege just akantu kabako nyere kabaye ifire ya mbere aza kwifatira kwa besto kandi nuko nyene biba bihari ariko nitwosha tubifatira hamwe we twifatira na kimwe jewe ico nase kumva ko abo bantu bitaba besto bagira ingufu zirenze cyane ku buryo baza kurusha agaciro abakunzi b'abantu si umera mise bon nyibura umera mu muntu ari muri relation okay aba besto rero si tubanse ntitwabanse ariko na malimite nyene
nkuko ari yabivuze hakabamo limite uri mu rukundo ufise umukunzi ukamuha agaciro akwiye ko hagenewe abafise ikibanza kirusha umubesto hama ibyo bintu navyo byo guhinduranya ababesto mukabaha iyindi image navyo si vyiza nibaza ko twabigabanye kubera ko ari amakupe menshi ariko arasamburwa n'ababesto kajambo kanyuma nka conclusion ale hama dukroti ikiganiro jewe ikintu novuga noshikiza abariko baradukurikirana babanye natwe kuva tugitangura kino kiganiro meya c'est bon ni vyiza mugabo turabe tureke guhindura sense yo gwemera mirega benshi impamvu wumvise ntaripo ni kubera donc barahinduye icerekezo c'ubwo bugenzi baja mu bindi donc umukunzi wawe cyangwa umusheri wawe yarakwe kubera nawe nyene umugenzi akaba umusheri akaba n'umugenzi ko nawe nyene niwe muntu muhanurana niwe muntu mwamukwiye kubwizanya ukuri mwamukwiye kwerekana impande zanyu zose mutabeshanya uko byo bintu mushobora kuzobana eske uzobana n'umuntu tizera mudashobora guhanuza uje guhanuza abandi rero navuga nti turabe ubwo besto n'ubwo bumera mi turabaho bwera ntituzoje kusanga twarenze imbibe dusange twinjiye mu biza gutuma dutandukana n'abakunzi bacu yego murakoze cyane abakurikiranye kino kiganiro duhurira muri commentaire nayo tuvugira ibintu byose mba bakunze ikiganiro utagikunze la fois passée mwaranze amakomantere menshi kandi twarabikunze nibaza ko niki muza kwandika ko byinshi mutubwire n'ibyo dushaka amasuje mushaka ko twaborda tuzoje tuyazana vendredi prochain kugira ngo mandaye mumererwa neza ikiganiro gihari ku bwanyu amasuje arimo vibe ziteye ubwoba cyane ego tse turatembera n'ahandi hose turabigezweho naho bimeze gute turakengukiye cyane tuzosubira vendredi prochain mu kindi kiganiro ciao ciao turabakunda cyane hamwe nayaga nawe TV ubwe